radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunze BBC gahuza miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yasavye abagabo b'ingabo zigwanira hasi bo mu bihugu vya Afrika 28 gutorera umuti ikibazo cy'umutekano muke ugarije uyu mugabane mu nama iri kwirabera i Kigali. Nicolas Sarkozy yahoze ari umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa yatangwa igifungo c'imyaka 5 kubera uburyo yakoresheje mu kwiyamamaza mu matora yo mu 2007. Tubafitiye n'igikino cy'urunana aya makuru hagaririwe na Prudence Ngiyumva. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere muri Amerika. Donald Trump yavuze ko ibihugu vyinshi by'abasomambike na Amerika mu buseruko bwo hagati byasabye kuzoja muri Gaza, kandi mu majambo yiwe kuvyumvisha Hamas nimba uwo muhari wohonyanga amasezerano yo guhagarika intambara. Mu makuru yashizwe ku mbuga hwaniro, umukuru w'igihugu ca Amerika yavuze ko yabwiye ivyo bihugu kuba birabangiriye. Yavuze kandi ko hari umwizero yuko Hamas uzokora ibibereye. Yavuze ko niyo nitahindura iherezo ry'uwo muhari rizokwihuta, rizojamwe ingufu nyinshi n'ubugome. Ishiramwe mpuzamakungu PAM gishinze ibifungurwa ku isi ryasavye ko inzira zo kwinjira muri Gaza zugururwa zose. Umuvugizi w'iryo shirahamwe Abel Etifa yavuze ko kubera ivyasambutse igaza inyuma y'imyaka 2 intambara harimwe n'amabarabara bisigura ko PAM idashobora gushika mu ntumbero yayo yo kwinjiza amatoni 2,000 y'ifungurwa ku munsi. Etifa yavuze ko ubu ico gisata c'ishiramwe mpuzamakungu ONU kiriko kiratanga ibifungurwa biri munsi y'igice c'ivyo. Icegera c'umukuru w'igihugu wa Amerika JD Vance ari muri Israel mu ntumbero yo gukomeza amasezerano yo guhagarika intambara muri Gaza. Mu Burundi bibuse ku ncuro 32 Melchior Ndadaye incungu ya demokrasi nabo bagendanye bishwe. Ikidasanzwe cabaye muri uwo mugigwa nuko vyakozwe mu biringo bibiri, aho umukuru w'igihugu n'abandi bategetsi bo mu nzego z'igihugu bazindutse mu gatondo ku ntatemwa yabo bishwe mu 1993, hanyuma imiryango y'ababuza babo n'imigambwe bajayo bavuye mu misa, aho abategetsi bo hejuru babonekayo uko vyahora bigenda. Abagendanye na President Melchior Ndadaye bavuga ko iyo ngendo leta isigaye ifise mu kudatunganya n'uburemere abiguza Burundi byo bafise intumbero yo kuzimanganya uyu munsi. Ni inkuru ya Patrick Waso i Bujumbura. Abantu ntibari benshi kandi bari bagizwe ahanini n'abibuka babo gusa na bamwe baserukira ibihugu vyabo. Kare umukuru w'igihugu n'abagize inzego zose z'igihugu bahora babanza kuja mu misa, intambwe ikurikira ikaba yo guhurira ku ntatemwa. Ariko uyu munsi kuri ico kibanza nta mutegetsi wo hejuru yahabonetse inyuma ya misa. Umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe n'abagize leta bahazindukiye gushiraho urugori rw'amashugwe imbere yo kuja mu nkuka ya misa. Ariko leta yari yateguye umuntu yotondeka ingene ibintu bikurikirana muri ico kibanza, na cane mu gushiraho ingori z'amashugwe ku ntatemwa. Iyo abazanye ingori z'amashugwe bahejeje kuzishiraho, hahora havuzwa rimwe majambo umuhisi President Melchior Ndadaye yavuze nk'umukuru w'igihugu. Abaraho bakaritega amatwi. Ijo jambo ntaryavugijwe. Ivyo rero abatari bake bavyidogeye. Leonce Ngendakumana yabaye umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu wa Melchior Ndadaye abona ko ivyabaye bishobora kuba ari ingendo yo kwibagiza abarundi bene iyo misi mikuru yabitangiye igihugu. Gufata nk'uyu munsi tukahimbaza kubiri abari mu nzego mu gitondo, imigambwe n'abandi ku mugoroba, tivyumvikana nta sigo bifise. Mu gitondo nabajije ijambo rya Ndadaye ntiryavuzwe, n'ubu murabonye ntirivuzwe. None wumva tujanye iki? Harashobora kuba bajanye umubabaro. Bisa nibiriko birafata intumbero yo kuzozimanganya iyi misi mikuru yo kwikukira
iyi minsi mikuru yo gutsindira intwaro ya demokarasi mu Burundi ishingiye ku migambo myinshi n'amatora. Ibyo rero bizimanganye nko kwikukira kuzimanganye. Demokarasi ishingiye ku migambo myinshi n'amatora ikazimangana. Duca dusubira muri za ntwaro za kera z'igikenye n'agahotora. Mu ishirahamwe Avode y'abafakazi n'imfuvyi zabo biciwe rimwe na Melchior Ndadaye barasaba ko bohabwa agateka bakwiriye mu kwibukwa mu misi mikuru y'igihugu bene iyo. Emmanuel Seturuku aserukira Avode imbere y'amategeko. Ishirahamwe Avode rirateye akamo leta ko heraheza urwo rubanza vuba hashoboka canke se izo manza zijanye n'ubwicanyi bwatwaye ubuzima nyene icubahiro Melchior Ndadaye nyakwigendera nabo bari basangiye amabanga. Hanyuma bugira kabiri bagatera iteka n'abapfakazi n'imfuvyi zizo ngendanyi zabo banyacubahiro bari basangiye urugamba rumwe na Ndadaye kandi bakaba bishwe bagandaguwe bazira ahanini umurimo w'igihugu bakaba babguye ku kivi. Nibirori vyo kwibuka uwaharaniye kwikukira ku Burundi umuganwa Rudoviko Gasore vyabaye mu ndwi iheze navyone ntivyari ku rugero nk'ubwo vyahorana mu myaka iheze. Twashatse no kuvugana n'uruhande rwa leta kuri iyo myidogo ari ku murongo wa telefone ntiwadukundiye ni nkuru tuzogarukako. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yasavye abagaba b'ingabo zigwanira hasi bo mu bihugu vya Afrika gutorera ikibazo cy'umutekano muke ugarije umugabane. Ivyo yavugiye Kigali mu nama y'imisi 2 y'abagaba b'ingabo bo mu bihugu 28 byo muri Afrika yitabiriwe kandi n'abava mu Faransa na Qatar. Bagomba kwiga uburyo bwo guhangana n'ibikorwa bihungabanya umutekano ariko banitwararika abasivile cyane ko ari ko izo ngabo zo hasi zamana nabo. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa i Kigali. Abagaba b'ingabo zirwanira ku butaka bateraniye Kigali baturuka mu bihugu 28 bya Afrika birimo ibyo mu karere nka Uganda, Uburundi na Kenya. Cyakora ku rutonde nta Republika ya Demokarasi ya Kongo igaragaraho. Hari ibyo mu majyaruguru ya Afrika nka Misiri na Nigeria ndetse n'ibyo mu burengerazuba bw'umugabane birimo Senegal na Burkina Faso. Hanze y'uyu mugabane hahagarariwe igihugu cy'u Faransa, Qatar na Jordania. Ubwo yafunguraga iri huriro ry'iminsi 2, Perezida Kagame yavuze ko ingabo zirwanira ku butaka arizo zatoranijwe kuko arizo ziyambazwa bwa mbere aho rukomeye ndetse akaba nazo ziva ku rubuga rw'imirwano bwa nyuma. Yavuze ko ibikorwa bihungabanya umutekano bigenda byiyongera kandi ari nako bihindura isura, naho umugabane wa Afrika ukaba ukomeje kuza ku isonga mu kugaragaramo ibikorwa byinshi bihungabanyiriza umutekano. Ku bwa Paul Kagame ingabo zirwanira ku butaka zigomba guhora ziryamiye amajanja zikagira ubushobozi bwo gusesengura byihuse ibibazo byavutse kandi zigatabara vuba na bwangu. Yavuze ko igihe kigeze ngo Afrika imenye gufata mu biganza ibibazo by'umutekano wayo. Africa still experiences the highest Afrika ni ikomeje kubamo umubare wa mbere munini w'ubushyamirane. Ntabwo twakwitega ko ari abandi bazarengera umutekano wa Afrika. Nta ngorane duhanganye nazo zirenze ubushobozi dufite. Twabonye ingero z'ibishoboka aho ibisirikare byacu bikorana mu rwego rw'uturere ndetse n'umugabane. Ndabasaba kuba inshuti musangira ubunararibonye. Inama nk'iyi ibaye ku nshuro ya kabiri iheruka ikaba ari yabereye mu gihugu cy'u Faransa mu kwezi kwa 7 k'umwaka ushize. Ni saa 11:39 muri studio za BBC London, saa 12:39 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacarabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Uwazora mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Nicolas Sarkozy yatangwe igifungo c'imyaka 5 mu ibohero rya La Santé riri hagati mu gisagara ca Paris. Sarkozy yahamijwe icaha cyo gukorana n'abagizi ba nabi mu mugambi w'uburyo bwakoreshejwe mu kwiyamamaza kwiwe mu matora mu 2007. Amayera yahawe na Muammar Gaddafi yatwaza umukazo muri Libya. Arahakana ko atakibi yakoze kandi yarasavye gukugwa mu munyororo mu gihe yunguruza urubanza. Umunyamakuru wa BBC i Paris avuga ko uwo yahoze ari umukuru w'igihugu yinjiye mu ibohero yemye kandi azobona ko arakaje ko gushigikirwa n'abanyagihugu b'Ubufaransa. Ni inkuru yo ku rubuga rwa BBC mushikirizwa na Prime Kumagenge.
kuva umutegetsi yakoranye n'abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi Philippe Pétain afunzwe ku vyaha byo guhemuka mu 1945 nta wundi n'umwe yabaye mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa yari bwinjire ibohero. Abantu barenga 100 bakomye amashi basemerera ngo Nicolas igihe yava imuhiriwe muri arrondissement ya 16 y'abakire y'i Paris ari kumwe n'umugore wiwe Carla Bruni Sarkozy ukuboko mukundi. Nicolas Sarkozy w'imyaka 70 yinjijwe amarembo y'iryo bohero ryo mu kinjana ca 19 rizwi cyane ku murengera w'abantu bahafungiwe riri mu gace ka Montparnasse mu majepfo y'uruzi Seine, aho akaba hari saha 3:40 mu gitondo. Ico gihe abapolisi bakaba bari bugaye amabarabara yose ahakikuje. Icumba ca Sarkozy mu ruhande rwo gufungirwa ukwa wenyene mw'iryo bohero byibazwa yuko kiri ku igorofa ya nyuma kandi kizoba kingana hagati ya metero kwadarati 9 gushika kuri 11. Byari byavuze yuko ashobora gufungirwa mu rundi ruhande rw'abantu b'intege nke, aho abandi b'igihagararo kinini bigeze gufungirwa muri kahise. Azoba afise akazu ka surwumwe, ubwogero, ameza yo gukorerako, ishiga ryo gutekako ry'umuyaga nkuba n'agateleviziyo gato. Ibyo byose akazobirihira amafaranga y'amayero 18 buri kwezi. Akazoba anafise uburenganzira kuri frigo ntoya. Uwo yahoze ari umukuru w'igihugu arafise uburenganzira bwo kuronka amakuru avuye hanze, kuramutswa n'abo muryango hamwe no kwandikira uwashatse no gukoresha telefone. Ariko mu by'ukuri azoba afungiwe ukwa wenyene, azoba arekuriwe isaha imwe gusa yo kwinonora imitsi ari wenyene mu kigo c'urwo ruhande afungiwemwo. Sarkozy yagumye ahakana ko atacaha yakoze mu rubanza rwerekeye ko imyamamazo yiwe yo guhiganirwa ubukuru bw'igihugu mu 2007 yakoresheje miliyoni z'amafaranga y'amayero yavuye muri Libya. Bamwe baba mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko kurwanya ingwara ya kolera bigoye mu gihe yavuga ubukene bw'amazi. Sentare isubiramwo imanza ipari mu Faransa yarayemeje igihano cyo gufunga imyaka 24 mu rubanza rwari rwaciriwe Sositene Munyemana mu 2023, umunyarwanda yagirizwa ibyaha bya genocide yo mu Rwanda. Urugendo rw'umwami w'Ubwongereza Charles i Vatikano ngo barwerekana ko idini rya Anglikani n'irya Eklezia Gatolika yasubiye kunga ubumwe. Ni ikimenyetso cy'ubumwe uri hagati y'abemera Kristo n'imigenderanire myiza, mugabo bitasigura yuko dusubiye kunywana nk'uko byahora kera. Ayo matati yabaye hagati y'umwami w'Ubwongereza na papa w'ico gihe ataraba. Tubafitiye n'ikiganiro c'abaza muganga. Aya makuru hagariwe na Mark niyo nkuru. Idoni David byose ni mukanya Pwidansenge yumva aje kudusomera yavugwa ku isi. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yafunguye inama i London y'ibihugu 30 bishyigikiye Ukraine. Yatangaje ko ashaka ko byemeranya kuri gahunda itomoye ku gikenewe gukorwa mu kotsa igitutu perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kugira ngo ajye kumeza ibiganiro. Keir yavuze ko bagomba kwemeranya gufata icyemezo cyo gukura peteroli na gazi by'Uburusiya ku isoko mpuzamahanga mu gufungura imitungo y'Uburusiya ibarirwa muri za miliyari z'amadolari yafatiriwe no gukomeza ubushobozi bwa gisirikare bwa Ukraine. Yavuze ko azashoboza Kyiv kujya mu bihe by'itumba no mu biganiro bishobora kuba ari mu mwanya w'ingufu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko urwego mpuzamahanga rw'ibihugu rucunga umutekano i Gaza rugomba kuba ruzaba rugizwe n'ibihugu Israel yiyumvamo. Amagambo ya Marco Rubio yatangaje mu gihe cy'urugendo muri Israel no mu gihe hari amakuru ko Israel idashaka ko Turkiya yagize uruhare rukomeye mu kotsa igitutu Hamas kugira ngo yemere ibiganiro by'agahenge izabiri muri iri tsinda. Rubio kandi yanavuze ko Hamas itagomba kugira uruhare namba mu buyobozi bwa Gaza. Inkuru ya Hugo Bachega uri Yerusalemu mu mwijwi rya Jizereberwa. Uruzinduko rwa Marco Rubio rwasoje icyumweru cyaranzwe n'uruzinduko rw'abayobozi bakuru ba Amerika barimo na Vice President J.D. Vance bagiriye muri Israel, ikimenyetso cy'uko icyo gihugu kiyemeje ko umugambi wa President Trump kubijyanye na Gaza ugerwaho. Bwana Rubio yavuze ko bishobora gufata igihe kirekire kugira ngo bagere ku masezerano ku bibazo bisigaye bitarakemuka birimo no kwambura intwaro Hamas, ariko yemeje ko bishobora kugerwaho. Abajijwe ku bijyanye n'imiyoborere ya Gaza mu gihe kizaza, yavuze ko ibiganiro bitaragera kuri urwo rwego, ariko avuga ko Hamas itazagira uruhare na ruto ndetse n'ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe impunzi z'Abanyapalestine UNRWA kitagomba kugira uruhare. Yavuze ko icyo kigo ari nk'ishami rya Hamas.
abaturage muri Guinea baguye mu kantu nyuma y'uko bitangarijwe ko abakandida bose bahatanira mu matora ya perezida bagomba kwishyura amafaranga akabakaba $100,000 by'amadolari. Guinea iri mu butegetsi bwa gisirikare kuva muri 2021 hakozwe ihirika ry'ubutegetsi, ariko amatora yo mu kwa 12 azatuma ubutegetsi busubizwa abasivili. Abategetsi baravuga ko aya mafaranga akenewe mu kwizeza ko abakandida bafitiwe icyizere gusa aribo bajya mu matora. Perezida wa Nigeria yirukanye abakuru b'ingabo mu gihugu. Bola Tinubu yavuze ko abasimbura babo bagomba guhita bajya mu myanya bwangu. General Olufemi Oluyede abaye umugaba mukuru mushya, naho Major General W Shaibu akaba umukuru w'igisirikare. Izi mpinduka zikozwe mu gihe Nigeria yugarijwe bikomeye n'ibitero by'abarwanyi bakisira mu majyaruguru y'Uburasirazuba ndetse n'umuco wo kudagendera ku mategeko mu majyaruguru y'Uburengerazuba. Umunyamakuru wa BBC uri Abuja avuga ko icyemezo cya Perezida Tinubu kigamije kugarura umurongo w'ubuyobozi bw'ingabo mu bihe bikomeye by'ibibazo by'umutekano. Aya n'amakuru ya BBC. Perezida Donald Trump aratsimbarara ko gutangaza intambara ku bantu bohereza ibiyobyabwenge biva muri Amerika y'Amajyepfo bidakenewe, ahubwo ko guverinoma ye mu magambo ye izabica. Abantu bagera kuri 37 bamaze kwicwa mu byumweru bike bishize nyuma y'uko ubutegetsi bwa Trump burasiye ibisasu bya misile ku bwato buri mu nyanja ya Karayibe na Pasifika. Inkuru ya Nomia Iqbal mu ijwi rya Premier Ndiko Magenge. Perezida Trump aguma avuga yuko igikorwa cya gisirikare cyo guhiga abacuruzi b'iyayoramutwe ari intambara, ariko ububasha bwo gutangaza intambara n'ubw'inzego nshingamateka na nkenguzamateka ariyo Kongre, aho ingingo itegerezwa kwemezwa ku bwiganze bw'amajwi. Ibiro vyiwe ntibiratanga icemezo na kimwe cyo kudoma urutoke ku migwi canke ibihugu vyagirizwa gucisha ibiyayoramutwe mu mabahari. Abashingamateka n'abakenguzamateka batari bake hamwe n'abaharanira uburenganzira bavuga yuko ivyo ari ubwicanyi ndengerabutungane. Perezida Trump yavuze ku ndwi iheze ko yemereye CIA gukora ibikorwa vya rwihishwa imbere muri Venezuela mu kubandanya umugambi wiwe wo kurwanya Perezida Maduro yagiriza ko ari we akokeza urwo rudandazwa. Kwindi nkuru ifitanye isano ni ariko mu Budage abategetsi mu rwego rw'ubugenzuzi bw'ibiyobyabwenge baravuga ko iki gihugu cyugarijwe n'izamuka riteye inkeke ry'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge bikomeye mu gikorwa n'iboneka ryabyo mu Burayi bwose rikomeje kwiyongera. Komiseri ushinzwe uru rwego Hendrik Strick yavuze ko kokayine na crack ubu bihendutse kandi byoroshye kubona. Ikigeranyo ngarukamwaka cyatahuye ko ibyaha bifitanye isano no kwinjiza kokayine byazamutse ku rugero rwenda kugera kuri 50% mu myaka 5 ishize. Ni mu gihe kandi ifatwa ry'ubundi bwoko bw'ibiyobyabwenge ryikubye kabiri. Impfu ziterwa nabyo ku bantu bari munsi y'imyaka 30 zarazamutse ku rugero rwa 14 mu mwaka ushize. Ariko nubwo bimeze gutyo, muri rusange impfu zifitanye isano n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ryo ryaragabanutse gato ku bantu barenga 2,000. Nina urakoze Pedasenge yumva kuri ayo makuru. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere mu Rwanda ariko tuyafatiye Iburaya. Sentare isubiramwe imanzi Paris mu Bufaransa yarayemeje igihano cyo gufunga imyaka 24 mu rubanza rwari rwaciriwe Sostene Munyemana mu 2023. Uwo mugabo muganga w'umunyarwanda yari yunguruje ugo rubanza yagirizwa ivyaha vya genocide yo mu Rwanda mu 1994. Ico gihe yakora ku bitaro c'icahoze ari prefecture ya Butare na kaminuza y'u Rwanda. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga yari muri sentare igihe urubanza rwasomwa. Hafi y'isa 5 z'ijoro niho abacamanza batatu n'inyahamugayo bari bamaze amasaha arenga 15 mu mwiherero binjira mu cumba ca sentare isubiramwe imanza ya Rwanda y'i Paris, aho Munyemana Sostene yari yunguruje hakana igihano yari yaciriwe itariki 23 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2023 cyo gufungwa imyaka 24 yagirizwa ivyaha bifitaniye isano na genocide yo mu Rwanda. Abacamanza mu minota 30 bamaze bavuze ko Munyemana atamubonye yica, bavuga ko hari nibindi mu vyo yagirizwa bitaboneka, yamara bemeje ko uruhara rwiwe muri genocide yo mu 1994 mu cyahoze ari prefecture ya Butare mu gace ka Tumba rugaragara, enaco gituma bahisemwo kugumiza igihano c'imyaka 24 yo munyororo yari yaciriwe mu mwaka wa 2023. Munyemana yarasanzwe ari mu rubanza yambaye agapira kirabura aboheshejwe amapingu akikijwe n'abajandarume. Ntaco yashimye kubivuga ko
kandi yasa n'umuntu atekanye. Inyuma yo guciga urubanza Munyemana yakoze ikimenyetso c'umutwe mu kuramutsa bamushigikiye imbere yuko ajwanwa muri gereza. Abashingwamanza biwe bobo bavuga ko batagiye guhesha na gatoyi. Maître Bijou Dival yararongoye abashingwamanza buranira Munyemana natashimiye kuvugira ku vyuma vyacu, yavuze ko nubwo aciye imyaka 30 uwaburanira aburabuzwa ubwo rubanza tutabaciye intege kuko bazokunguruza ahashoboka hose. Urwo rubanza rukirangiye abashigikiye Munyemana bavuze ko ari urubanza rwa politike. Bamwe muri bo mure baje kumushigikira nka Joseph Matata, Munyarwanda afite imyaka irenga 70, yari yaje ava mu Bubiligi, yavuze ko ari urubanza rwa politike. Ko sinarenganya ubutabera bwo mu Faransa, ndenganya ubutabera bwacu mu Rwanda ko nta buhari, baba abanyepolitike, baba bakono, baba bakarasire mabure, baba idamangi, abo bose nta butabera bashoboye kubona. Nico gituma nahangaha ntabwo ushobora gushoboka nubwo abafaransa bo ntacyo bapfa. Yamara bareze Munyemana mu butungane bobo bavuga ko ari ubutungane bubonetse ku miryango yakozwe ko na genocide. Dafros Gauthier ari mu barongoye Collectif des Partis Civils pour Rwanda, rimwe mu mashirahamwe yitwariye Munyemana. Munyemana abonye igihano cye, bamwemeje ko yakoze genocide kandi kuko abaye umugenocideri n'ubwa kabiri babimubwira. Ibyo ngibyo nibyo byangombwa kandi aba victime be bitumba bagomba kubyumva bakavuga bati turaruhutse, yaratunanije ariko nagende ajya hagomba kujya. Urubanza rwa Munyemana ni rumwe mu rubanza rwamaze imyaka myinshi kuko rwatanguye mu 1995 rukaba rumaze imyaka yaba 30 riri mu mburano imbere yuko rusozegwa. Ni rumwe mu manza za kera zerekeye genocide yo mu Rwanda. Rwabonetsemo kandi abatangabuhamya benshi, rukaba rwitabwe n'abatangabuhamya bashika 200 harimwo 69 baturuka mu Rwanda. Alain Majesté Barenga, BBC Gahuza Miryango, ipari mu Bufaransa. Urakoze Alain Majesté Barenga. Tugume mu karere. Bamwe mu baba mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko kurwanya ingwara ya kolera bigoye mu gihe havuga ubukene bw'amazi. Mwishira hamwe ritanga amazi mu Burundi Regideso bavuga ko hari biriko birakogwa ngo ayo mazi aboneke henshi yashoboka. Ni inkuru ya Patrick Waso i Bujumbura. Mu makartie y'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura nka Buterere niyo habonetse abantu benshi bafashwe na kolera mu ndwi iheze. Muri komine na Hangwa yonyene abantu 121 niyo banduye kolera. Zone Buterere ikaba iza kwisonga. Abanyagihugu baba muri ivyo bice bamenyesha ko atamazi meza bafise bizogorana kugira ngo bagwanye ico kiza ca kolera. Twebwe tusanzwe tuba mu kisande amazi ikibazo. Mu ndwi ishobora gusanga aje nka rimwe canke kabiri. Kasanga abantu bariko baraja mu myonga, ya myonga asanga abantu nyene bashiramo imicafu itandukanye. Benshi ngaha aye amazi ntaboneka neza, hari habaza kuyavoma mu migezi, naho mu migezi usanga amazi yaho atabari meza. Kugira tuganye korera ikintu cyo bagikenewe ni suku rikwiye. Ikigira kabiri muri quartier ikintu gikenewe akenshi haragaragara amakartier kenshi atagira amazi. Haraciye hafi indwi zitatu buramatari w'intara ya Bujumbura asohoye itangazo ryo guhamagara abanyagihugu arongoye kwijukira isuku. General Major Aloise Ndayikengurukiye yari yasavye ko ishiramwe Regideso ryotanga amazi akwiye cyane cyane ahabangamiye cyane na kolera, ariko kugeza ubu nakirahinduka cyane. Aya mazi mwumva bayavoma ava mu kuzimu muri zone Kinama. Mwishira hamwe Regideso bobo babandanya bahumuriza abanyagihugu, ariko umuyobozi mukuru wa Regideso Dr Ingenieur Lieutenant Colonel Jean Albert Manigomba haraci iminsi avuze ko ibikorwa bitarahera kugira amazi meza ashike hose hashoboka. Byari byarahuye n'ikibazo muri iyo minsi heze, ibikoresho bateba gushika, ibikoresho byarashitse. Rero uwo mugambi uri kuranyaruka cyane. Ni umugambi uzoza gusahiriza cyane amakaritsiye hariya mu za Kamenge, Winterekwa, za Gisandema, afeta ry'amakaritsiye hariya muri Noro yose. Rero abene igihugu borema turazi ikibazo kihari cy'amazi. Mbwa twe turakora ibishoboka vyose, torera inyisho kuko imigambi irahari kwirakorwa. Kugeza mu ntango z'iyindwi abantu barenga 2,000 nibo bamaze kumenyekana ko banduye ikiza ca kolera mu Burundi bwose. Benshi bakaba babarizwa mu kiyaya Cimbo kirimwo n'igisagara ca Bujumbura. Abantu 6 nibo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyo ndwara imaze imyaka 45 ivugwa mu Burundi. Ishiramwe ry'umwe bwa Afrika rifise ihangiro ko kugeza mu myaka 5 iri imbere atakolera yobe kivugwa mu mugabane wa Afrika. I Bujumbura, Patrick Waso.
Urakoze Patrick Waso. Burundi amakuru yacarabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Tugaruke ku mugabane wa Buraya. Hagati ya Eklezia Gatolika na Anglikani hari ikintu caraye kibaye ubwa mbere mu myaka 500. Vatikano umwami w'Ubwongereza Charles na Papa Leo baritavye hamwe imisa ku gasengero ka 16 n'ubwa mbere abakuru ba Eklezia Gatolika na Anglikani basangiye igisabisho kuva umwami Henri w'umunani yitandukanije na Roma mu 1530. Mbega urwo rugendo ngo bagwerekana ko ayo madini abiri asubiye kunga ubumwe. Mu kanya gaheze navugaye na Padiri Michel Nahimana umuhinga muri kahise ka Eklezia Gatolika aba mu Butaliyano, natangwe ndamubaza ivyaranze urwo rugendo. Urugendo rw'umwami Charles wa gatatu ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Camilla irawuranze cyane ni umubonano bagiraniye na Papa, akaba bwari ubwa mbere uwo mwubahwa ahwanye na Papa Leon wa 14. Bwa kabiri ni igisabisho uyo mwami yagiyemwo kirongowe na Papa ari kumwe n'umusenyeri wo mu Bangirikani ikorera ubutumwa hariya nyene muri Angleterre. Hamwe rero n'urugendo uyo mwami nyene yagize mu isengero nkuru yitiriwe Paulo Mweranda, aho mbere twavuga ko yaciye aronkeraho n'akazina kiteka twavuga ati nta kubuhizi, aho yamwise ngo ni umwami mvukanyi wa Paulo Mweranda. Mbere muri iyo sengero nyene ya Paulo Mweranda bakaca bahashira intebe yari yanditse kati ese bose boba umwe. Ubona yuko ija muri wa mugambi Eklezia iriko irashira imbere yuko hoba ubumwe hagati y'abemera Kristo mu budasa bwabo. Mbega idini rya Anglikani ryavutse gute? Idini rya Anglikani ryavutse mu mwaka w'1554 bivuye ku kutumvikana hagati ya Papa yari ahari ico gihe yitwa Clemento w'indwi hamwe n'umwami wo mu Bwongereza yitwa Henri w'umunani. Uyo mwami yari afise umugore yitwa Caterina d'Aragon. Uwo mugore wiwe bari babanye imyaka irenga 200. Yari afise akana kamwe k'agakobwa, ako nako ntikashobora gusubira ku ngoma y'umwami. Umwami yagira ati ubu rero reka twahukane nizanire uwundi mugore ashobora kumvyarira umwana w'umuhungu azonsubirira ku ngoma. Urumva rero niho kuca aja gusaba Papa yuko ubwo bugeni atabugeni bwabaye ngo afute ubugeni uwo mwami yari yagize n'uwo mugore we Caterina. Papa nawe ase kwemerera uwo mwami yuko yozana mu mategeko uwo yipfuza abanje kwahukana n'uwo bubakanye mu mategeko ya Eklezia n'igihugu. Acagira ati ubu rero Eklezia yo mu Bwongereza ndayikuye ko ububasha Papa yahora yifise ko bwose, ubu ni jewe nzoza ndayitwara. Aca atanguza rero idini y'Ubwongereza Papa adatwara mugabo itwarwa n'umwami. Haro vyavuye haca haba iryo dini baca baryitana ngo n'Abaanglikani. Guhera ico gihe biba biratandukanye abakatolika n'Abaanglikani. Urugendo rw'umwami Charles w'Ubwongereza ngaho i Roma kwa Papa vyoba ari ikimenyetso yuko basubiye kunga ubumwe? Ni ikimenyetso nye c'umwumvikano c'ubumwe uri hagati y'abemera Kristo n'imigenderanire myiza, mugabo bidasigura yuko dusubiye kunywana nk'uko vyahora kera. Ayo matati yabaye hagati y'umwami w'Ubwongereza na Papa w'ico gihe ataraba. Harabibaza ko Abangirikani ari abagatolika bo mu Bwongereza. Nkamwe nk'umuhinga wa kahise ka Eklezia Gatolika mubivuga kwiki? Novuga yuko uwo bivuga gutyo ntiyoba yihenze, mugabo avuze ko ari abakatolika. Abakatolika batemera Papa, abakatolika Papa adafisemwo ijambo, abatiriganye gatoyi. Urakoze Padiri Michel Nahimana Murantunga. Ni Padiri Michel Habimana Murantunga
akaba y'umuhinga muri kahise ka Ecclesia Gatolika. Ubu n'umwanya w'ikiganiro cabaza muganga. Ico namuzi kaba cibanda ku kwezi kw'icumi kwahariwe kuzirikana akamaro ko kwirinda indwara ya kanseri y'ibere na cane cane mu kwipimisha kare. Uyu munsi tukaba twashimye kugaruka kumenya uko yifashe n'uburyo buhari bwo kuyivuza mu Burundi. Jidasi Yihundi Mpundu aganira na muganga Gloria Akimana ku bitaro Tanganyika Hospital i Bujumbura. Kanseri y'ibere irabaho cyane mu Burundi irahari. Haramaze kuboneka yamaka atari make ya kanseri y'ibere, kandi ubwoko bwose bw'iya kanseri y'ibere kuko ziri afise nazo nyine ubwoko butandukanye turamaze kuzibona zose. Nkungaha kuri Tanganyika Hospital turafise ibiharuro bimaze kubonekeza yuko kanseri y'ibere ari ya mbere mu bagore dufise ngaha. Abagore kanseri y'ibere nibo ba mbere, harimo abagore, abakobwa n'abagabo barimo. Birateye amakenga kuko kanseri irahari, ni novuga ni nyinshi. Ibimenyetso vya kanseri y'ibere vyo bari ibihe? Ibimenyetso bisanga umuntu ashobora kwirabira, ashobora kurabisha amaso ukabona yuko ku ruhu ibere ryahindutse inyuma, ashobora kumera nk'ufyonda gato ukabona ko rizana utuntu inambara utuzi canke uturaso, kumviriza neza ibere ryose. Y'abagoye baje turabereka neza ingene umuntu yiyumviriza, ukumviriza ibere ryose ko atabutirirwa burimwo ubona dure, ukumviriza no mu kwaha, umviriza amabere yose, umviriza mu kwaha hose ko utwo tunataturimwo. Hari n'igihe ushobora kubona kajya kamoko kamera nk'akinjira indani. Ivyo vyose ni ibimenyetso vya kanseri y'ibere. Hariho rero no kumva ubabara, ushobora kuba wumva ubabara. Mbega uburyo bwo kuyipimisha mu Burundi burahari? Ego cyane, uburyo bwo kuyipimisha burahari. Novuga uburyo bw'ibanze busanzwe bwo kubanza gupima ibere en general nka ecography, mammographie burakorwa mu Burundi. Hanyuma n'uburyo bwo gupima indwara ya kanseri nyezina ico twita anapate naco nyine kirakorwa mu Burundi. Hanyuma hakabaho na scanner zo murabizi ko sangwa zihari. Scanner nayo ikabidufasha kumenya indwara ahigeze kugira umuntu atangure kuyivura amenya ati mbega irashari kwibere gusa canke iramaze gutandukira n'ibindi bihimba. Umva rero ubuhinga bwo kuyipima buriho, iyo ecography, mammographie, iyo anapate, scanner nivyo dukoresha. Iyo musanze umuntu ayifise muca mumufasha gute? Haca hakurikira iki? Igikurikira nuko muvura, n'ubuhinga bwo kuvura burahari nabwo nyene. Kanseri y'ibere iravugwa n'imiti yaba chimiothérapie canke hormonotherapie, iravugwa no kwibaga, ikongera ikavugwa na radiotherapie. Mu Burundi imiti no kubagwa birakorwa. Ikidakorwa mu Burundi ni radiotherapie. Iyo nayo hageze ko tubikora abagwayi turabarungika mu bihugu bitandukanye, bakakora iyo radiotherapie hama bakabandanya, tukabandanya ico bita suivi. Hama mu kuvura umugwayi wa kanseri si ivyo gusa vyo gukoresha imiti canke niki, hariho kumuremesha, kuvugana na famiye yiwe, kubasigurira ivy'indwara. Gloria, nibutse yuko mwanonose bijanye n'indwara ya kanseri, wavuze yuko bishika kanseri ikarenga igihimba c'ibere, mbega ico gihe muca mumufasha gute? Iyo yarenze igihimba c'ibere ni kuvuga ibibaye metastatique igeze kuri stade 4, abasigaye kuyivuza imiti, naho nyene hose dukoresha imiti itandukanye. Amaprotokole ni menshi y'iyo miti ya za chimiothérapie, za hormonotherapie. Hariho n'indi miti myinshi rero iyo ibonetse vuba bita amathérapie ciblée, ni kuvuga ko basibla akantu kari specifique kuri iyo kanseri, kakaba ariko bakorera umuti bagatanga uyo muti. Ego, ni iyihe mpanuro muha abakenyezi n'abakobwa kuri indwara? Icambere bakwiye kumenya ni ukumenya bo ubwabo ubuzima bwabo ngene bimeze, ingene amabere yabo yifashe. Ni ukuvuga kuza bariyumviriza, bakumviriza ko ata bimenyetso biriyo, bakaraba ko ata bimenyetso biriyo, ivyo babonesha amaso. Hanyuma ica kabiri no kwipimisha hakiri kare, cane cane nk'abamaze gushika imyaka ine wacu nohera kuri 40-50, barategeza gukoresha ico twokwita dépistage systématique. Ni ukuvuga kwipimisha utarabona n'ibimenyetso, umuntu akaraba uko bimeze, kubaho uzi amagara yawe uko yifashe. Hanyuma no kumenya ko ari indwara. Ego hariho ibintu bimwe bimwe bishobora gukorwa kugira umuntu ayikinge.
hariho nka sport, hariho kuyipimisha hakiri kare iyo depistage, hariho kureka kunywa ibiyayuramutwe vyose, itabi cane cane, mugabo no kumenya aussi que ari ingwara ifise un côté génétique ihari. Ni ukuvuga rero yuko hariho ivyo udashobora guhindura ku mubiri wawe kugira uvuge ati ndiko ndayikingira. Muganga Gloria ndabakenguruki. Yego murakoze. Ingwara ya korera twavuze jo mu Burundi iragiramiye kandi igihugu kibanye ca Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ishiramwe ry'abaganga batagira imbibe MSF muri ico gihugu rivuga ko abamaze gufatwa barenga 50 n'abarenga 1700 bamaze gupfa kuva uyu mwaka watangura. Mu ntara zigeramiwe harimo za Kivu zisanzwe zirangwamo intambara, ivyo bigatuma kugwanya iyo ngwara bigorana cyane. Navuganye na Dr. Jean Gilbert Dong, umuhuzabikorwa wa MSF muri Kongo, yatangoye ambwira impungenge bafise kubera umurindi iyo ngwara iriko. Igitigiri c'abamaze kwandura gushika ubu kigeze ku bihumbi 58 ni kinini cyane, kuko turavye muri kahise aho twaheruka kurenga urugero rw'ibihumbi 55 hari mu bihumbi 2017. None inyuma y'imyaka 8 tuja tugeze ku bihumbi 58 kandi umwaka nturahera. Aho nyene kubera igihe c'imvura twiteze yuko ibitigiri biduga. Nubuhe burere bugwiriye mico kiza? Mu ndwi ziheze intara ya Kivu niyo yari igeramiwe cyane, ariko ku ndwi iheze indwara yarateye no muri Tanganyika, Kivu y'epfo, Kivu ya ruguru, mu ntara ya Sankuru. Ariko muri rusange intara 20 kuri 26 nizo zirangwamwo ico kiza. Haramaze guhitanwa na korera. Kuva umwaka utanguye hamaze gufa 1717, aho ni kuva mu kwezi kwa mbere gushika hagati mu kwezi kw'icumi. Ivyo bitigiri kora binini cyane, niki catumye ico kiza kigurirana kuri uwo murindi? C'est une conjugaison de facteurs. Il y a les facteurs météorologiques notamment. Hari bituma vyinshi. Hari bituruka ku kirere nk'imvura. Hari nuko kubera uburyo buguma bugabanuka ku rubuga usanga abafasha nabo baguma bagabanuka. Ariko hari kandi n'ikibazo cyo kwiyunguruza. Nkuko mubizi intara za Kivu y'epfo n'iya ruguru muri iki gihe ntizoroshe kwiyunguruzamwo, difficilement accessible aujourd'hui, que ce soit pour les patients, que ce soit même pour les haba ku barwayi, haba no kubatanga imfashanyo. Tukaba dusaba abakorera muri ako karere bose guhumuhora abafasha kugira bashikira abarwayi, hanyuma abarwayi nabo bashobora gushika kwa muganga. Aux patients d'avoir accès aux soins de santé. Hari amakambi y'impunzi arimwe abagwayi bakorera? Oui, yego hari kambi ya Konga dufashamwo turi kumwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Ubu tuvugana ico kiza kikaba kitabandanya kurandagata. Niki MSF iri kwirakora kugira ico kiza cakorera kirandugwe muri Kongo? Alors actuellement Médecins Sans Frontières MSF irafise imigwi ikorera mu gihugu cose ifatanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu en collaboration avec les équipes du ministère de la Santé. Et depuis le début de l'année, kuva mu ntango z'umwaka MSF imaze kuvura abantu 35 barwaye korera, yongera ifasha guha incanco abantu 22,000. N'ubu tuvugana turabandanya gufasha muri Fizi na Baraka, uturere two muri Kivu y'epfo tugoye cyane gushikamwe. Turabandanya gufasha muri Tanganyika na Chopo, ariko nukumenya ko twigoro twa MSF twonyene tutazoshobora gutuza ico kiza ca korera. Nico gituma dusaba abandi bose gufasha muri urwo rugamba. Les autres acteurs également à se joindre dans la lutte. Uwo yari Dr. Jean Gilbert Dong, umuhuzabikorwa wa MSF muri Kongo. Umukuru w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky yasavye abasomambike biwe biburaya kwemeza imigambi yo gukoresha amafaranga y'Uburusiya yafatiriwe mu gufasha ico gihugu kugwana intambara. Mu kiganiro yashikirije mu Buruseli, Zelensky avuga ko ayo mahera azokoreshwa mu gutuma Ukraine ikora indege zitajamwe abadereva n'ibikoresho vy'intambara bikoreshwa n'ubuhinga bwa none. Iyo nteguro iri kwirihwezwa mu nama y'ishirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya aho Bubirigi itunga ryinshi ryafatiriwe riri buriko urihweza ko iyo ngingo yemewe n'amategeko. Zelensky yateye utwatsi cyumviro cyose cyuko Ukraine yohebera Uburusiya intara kugira nabwo bwiha amahoro, avuga ko ico cyumviro kitoshobora kwemegwa.
Ibisata bine vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe ivy'abimukira abana impunzi n'imfashanyo z'ifungurwa birasaba amakungu kwitwararika vyihuta ingorane ziri muri Sudani. Ivyo bisata vyasohoreye hamwe itangazo inyuma y'abarongozi bakuru bavyo bagize urugendo muri ico gihugu. Ivyo bije inyuma y'umunsi umwe ikibuga c'indege mpuzamakungu ca Khartoum gisubiye kugururwa nyuma y'ibitero vy'indege zitajamwe abadereva biherutse kugabwa kuri ico kibanza. Ni inkuru ya Barbara Plate Asha mwumva mwijwi rya Anne Marie niwe mwiza. Abayobozi b'umuryango w'abibumbye bavuga ko babonye ikizere n'imbaraga z'ubudaheranwa igihe imbaga y'abaturage yasubiraga muri Khartoum nyuma y'uko ingabo za Sudani zisubije umurwa mukuru wari warigaruriwe n'umutwe w'abarwanyi zihanganye nawo. Nubwo bimeze bityo ariko hari n'impungenge zikomeye kuko ibyangiritse ari byinshi kandi serivisi fatizo zikaba zirimo gukora nabi cyane. Ibitero bya drone byabaye muri iki cyumweru bikibasira ikibuga cy'indege giherutse kuvugururwa byagaragaje ko umujyi ukiri mu byago byinshi kandi ugifite intambwe ikomeye yo guterwa mu by'umutekano n'imikorere. Itangazo ryasohowe n'ibyo bigo byose bifatanyije ryavuze ko uko ibintu bihagaze mu bice bikirimo intambara muri Darfur ndetse no mu ntara ya Kordofan biteye impungenge nyinshi, abana ibihumbi bugarijwe n'urupfu kubera imirire mibi ikabije. Abasohoye itangazo basabye ko ubufasha bwakomeza kugezwa nta nkomyi ku baturage bibasiwe cyane nubwo bikomwa mu nkokora n'ibibazo by'umutekano muke, imikorere y'inzego z'ubuyobozi n'imbogamizi zijyanye n'ibikoresho hamwe n'ubwikorezi. Abashyize umukono kuri iri tangazo bongeye kugaragaza ko kubura inkunga ihagije bishobora kubahatira kugabanya ibikorwa by'ubutabazi bigamije kurokora ubuzima bw'abantu. Umugabo yahoze ari umwigisha yagirizwa ivyaha vy'ihotera bishingiye ku gitsina biherurwa muri za mirongo muri Ecosse yatawe muri yompi ku bindi vyaha 90. Sentare yari isanzwe yamaze kwemera ko Ian Wells ashobora kurungikwa muri Ecosse kuburanywa ku bivyaha bitatu harimo ivy'ihohotera ishingiye ku gitsina n'inyifato itabereye. N'inkuru ya Mayeni Jones umva mwijwi rya Gisele Berwa. Ubwo yitabaga urukiko rukuru rw'umujyi uzwi nka Simonstown Magistrate Court muri iki gitondo, Ian Wallace yasaga n'uwacitse intege kandi atagaragaza amarangamutima. Uku gutabwa muri yombi kwa none gushobora gutuma uyu mukambwe w'imyaka 86 wahoze ari umwarimu arushaho kwegera kuba yazaburanishwa n'ubutabera bwa Scotland. Koherezwa kwe muri Scotland byemejwe n'urukiko rukuru rwa Cape Town umwaka ushize, gusa bitinzwa n'abategetsi bo mu Bwongereza bifuzaga kongeraho ibirego 90 bishya. Ibyo birego byatanzwe n'abantu 65 bavuga ko Ian Wallace yabakoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'irindi hohoterwa ryo ku mubiri ubwo yigishaga muri Edinburgh Academy no kuri Fete College mu myaka y'1960 n'1970. Abahohotewe bashinja ayo mashuri yombi kunanirwa gutanga amakuru ku bategetsi ajyanye n'ibirego byari bimaze gutangwa kuri Bwana Wallace. Bikaba byaratumye ashobora guhungira muri Afrika y'Epfo mu 1979 aho yakomeje kwigisha kugeza agiye mu kiruhuko cy'izabukuru mu 2006. Hari urubanza ruri kubera Cape Town Ian Wallace arigwamo n'uwahoze ari umunyeshuri we muri Afrika y'Epfo. Bwana Wallace yahawe uburenganzira bwo kurekurwa by'agateganyo ndetse urubanza rwe ruteganyijwe gutangira ku itariki ya 20 y'ukwa 11. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwatangaje ko Isiraheli yanyuranyije n'inshingano zayo mu mategeko mpuzamahanga igihe yakumiraga inkunga igenewe abanyapalestine muri Gaza. Igihe urukiko rwatangaga umwanzuro ushingiye ku bitekerezo byarwo rwavuze ko Isiraheli nk'igihugu cyafashe ubugenzuzi bwa Gaza cyari gifite inshingano zo kwemera ko hatangwa uburyo bufasha inkunga kandi ko itagombaga gukoresha inzara nk'intwaro y'intambara. ICJ rwavuze ko Isiraheli yagombaga gukorana n'imiryango itanga inkunga yatanzwe na Loni irimo nka UNRWA. Uyu mwanzuro w'urukiko wari wasabwe n'akanama k'umuryango w'abibumbye nyuma y'uko Isiraheli ihagarikiye UNRWA ishinja gukorana na Hamas. Hagati aho inteko ishinga amategeko ya Isiraheli yatoye ku majwi make yemeza umushinga w'itegeko watanzwe n'umudepite w'amatwara y'ubuhezanguni wemeza ubwigenge bwa Isiraheli ku ntara ya West Bank. Iri tora rihuriranye n'urugendo rwa Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika JD Vance rugamije kuganira ku mugambi w'agahenge. Mu kwezi gushize Perezida Trump yavuze ko atazemera ko Isiraheli yiyomekaho West Bank abanyapalestine bashaka kugira leta yabo. Ishyaka Likud rya Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu ntiryashyigikiye umushinga w'itegeko, ariko abandi bagize ihuriro ry'amashyaka ari ku butegetsi baritoye.
Ukraine yibasiwe n'umurundo w'ibitero by'Uburusiya mu gihugu hose. Byagabwe amasaha make gusa White House biro by'umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimaze kuvuga ko guhura kwa Perezida Trump na Vladimir Putin ku nshuro ya kabiri byasubitswe. Inkuru ya John Sadworth uri Kiev muri yumva mu ijwi rya Chansara Bimana. Ibitero bikomeye by'Uburusiya vyabaye mu ijoro ryakeye vyahitanye abantu indwi harimo abana babiri Kiev. Ibi nivyo bitero vya mbere ku mugwa mukuru kuva mu kwezi guheze. Hari n'ishure ry'imicuko ryatewe ibisasu mu gisagara ca Kharkiv bikomeretsa abantu bashika ku 26. Umuyaga nkuba waracitse mu bice byinshi vya Ukraine kuko Uburusiya bwatumbereje ibitero ku nzira zikwiragiza umuyaga nkuba. Imbere yaho igisirikare ca Ukraine cavuze ko cakoresheje ibisasu by'abafaransa n'abongereza kugira gitere uruganda rukora ibisasu biturika mu karere ka Bryansk mu Burusiya. Ivyo bitero vyabaye haheze amasaha make ibiro vy'umukuru w'igihugu wa Amerika bigabanuye ivyizigiro ko himirije kuba vuba inama hagati ya Donald Trump na Vladimir Putin. Abanyamakuru babiri bafunzwe batsindiye igihembo Sakharov cy'uyu mwaka. Ni igihembo gitangwa n'inteko ishinga amategeko y'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi ku bantu bagaragaraho kurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ubwisanzure bw'ibanze. Andrei Poskobu wo muri Belarus yakatiwe gufungwa kubera inkuru ze yakoze kuri guverinoma igihe leta yakazaga umurego wo guhiga batavuga rumwe nayo. Mizia Amogarobei wo muri Georgia bivugwa ko yafunzwe nyuma y'inkuru z'iperereza yakoze ku ikoreshwa ry'imari ya leta no gukoresha ubutegetsi mu gukinagaza abaturage. Abandi bahawe irishimwe barimo abaturage ba Ukraine Marara Yusufzai na Nelson Mandela. Aya makuru ya BBC. Umuyobozi w'umutwe w'abarwanyi ba Rapid Support Forces Mohamed Hamadi Dagalo uzwi nka Hemet yatanze gasopo kwa zarasa ku kibuga cy'indege icyo ari cyo cyose mu karere kizagaragara ko gifasha ingabo za leta ya Sudani mu bitero byo mu kirere cyangwa ibikorwa byo mu kirere. Abitangaje amasaha make nyuma y'uko drone za RSF zibasiye ikibuga cy'indege cya Khartoum. Inkuru ya Nomusa Maseko muragezwaho na Gildas Yuhundi Mpundu. Gasopo itagarama ikinya ya Hemet yaritomoye yagize ati hamwe ibibuga by'indege byo hanze y'igihugu byokoreshwa mu gutera amabombe ku butaka bwa Sudani bishobora guhinduka igice cy'urubuga rw'intambara. Iri gabisha ryacishijwe ku mwango rukana bimenyeje haheze ryabonye nk'iterabwoba rigaragara kuri Misiri yigeze kuba yagirizwa kugira uruhara mu bitero byo mu kirere kuronsa imyimenyerezo hamwe n'utudege tagira abadereva. Igisirikare ca Sudani cavuze ko cyari cyashoboye kuburizamwo ibi bitero amasaha make imbere y'uko uruja n'uruza rw'indege rusubira muri Khartoum. Ikigo cya Elon Musk Starlink gitanga imirongo ya internet iturutse ku cyogajuru mu rwego rw'itumanaho kiravuga ko cyahagaritse serivisi ku mashini zirenga 2500 zifitanye isano n'ibigo bikora uburiganya muri Myanmar. Umuyobozi wa Starlink Lauren Drayman yatangaje ko iki kigo gifata imyanzuro ikwiye igihe gitahuye ibikorwa binyuranye n'amahame yacyo. Kwa mbere w'iki cyumweru ingabo za guverinoma ya Myanmar zari zavuze ko abasirikare bafashe imwe mu nyubako zabaye kimomo mu bikorwa by'uburiganya n'amagendu hafi y'umupaka wa Thailand. Inkozi z'ibibi zireshya abanyamahanga mu bucuruzi bw'abaringa n'urukundo bitabaho zungukiye cyane muri ibi bikorwa mu karere kitaruye ka Myanmar. Nina habereye impanuka y'imodoka nyinshi yahitanye abantu benshi ku ibarabara rya Kampala Gulu. Gushika ubu bivugwa ko abapfuye barenga 60. Umukuru w'igihugu Yoweri Museveni yavuze ko babashije cyane niyo mpanuka yemera n'amafaranga yo gufasha imiryango yabuze ababo n'abakomeretse. Inkuru dushikirizwa na Gisele Berwa. Polisi ya Uganda yari yabanje gutangaza ko bapfuye barenga 60 nyuma ivuga ko yari yibeshye ku mibare kuko yari yabariyemo n'abaguye igihumure baje kuzanzamuka nyuma. Iyo mpanuka yabaye ubwo imodoka ebyiri zitwara abagenzi zagendaga mu byerekezo bitandukanye zagonganye ubwo zarimo zigerageza kunyura ku zindi ebyiri harimo ikamyo n'imodoka nto. Iperereza ku cyateye impanuka rirakomeje. Abakomeretse bajyanwe mu bitaro bitandukanye byo mu mujyi wo mu burengerazuba wa Kiryandongo. Polisi yavuze ko irimo gukorana n'inzego zishinzwe ubuzima n'ubutabazi kugira ngo hamenyekane imibare ya nyayo hanatangwa amakuru agezweho. Perezida Yoweri Museveni yavuze ko atewe umubabaro no kumenya inkuru y'iyo mpanuka atanga ubutumwa buhumuriza imiryango y'ababuze ababo. Yasabye kandi ko habaho kwigengesera kugira ngo hirindwe bene izo mpanuka. Yategetse ko buri muryango w'ababuze ababo uhabwa miliyoni 5 z'amashiringi ya Uganda na miliyoni 1 ku bafite abakomeretse. Urakoze Gisele Berwa. Tugume mu karere. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame
yagenye abakenguza amateka 4 muri abo bagenywe harimo 2 bagarutse mu mabanga na 2 bashasha. Amategeko ararekurira umukuru w'igihugu kugena abakenguza amateka 8 bitabanje guca mu matora, ariko ntirivuga ico ashingira ko mu kubagena. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa i Kigali. Madame Valentine Uwamariya winjijwe ari mushya ni inzobere mu buhanga bw'ibijyanye n'ubutabire cyangwa siyanse. Ubu buhanga akaba yarabukuye muri kaminuza zo muri Afrika y'Epfo no mu Buholandi. Uyu yamenyekanye cyane ubwo yinjiraga muri guverinoma agizwe ministre w'uburezi, nyuma aza kugirwa ministre w'umuryango. Yabaye kandi ministre ushinzwe kurengera ibidukikije kugeza mu kwezi kwa 7 ku mwaka wa 2024. Kuva icyo gihe nta zindi nshingano zizwi yari afite. Mbere yo kwinjira muri politiki yabaye umwarimu wa kaminuza. Alfred Gasana we yabaye ministre w'umutekano w'imbere mu gihugu, ndetse amakuru akemeza ko uyu yabaye no mu nzego z'iperereza ry'imbere mu gihugu. Gasana yabaye kandi n'umudepite mu nteko ishinga amategeko. Mu mwaka wa 2024 Gasana yagizwe uhagarariye u Rwanda mu bwami bw'Ubuholandi asimbuye Olivier Nduhungirehe warushinzwe ububanyi n'amahanga. Ku mpamvu zitavuzweho, uyu Gasana yahisagarurwa mu gihugu ku mpamvu zitavuzwe, gusa hakaba hari amakuru avuga ko Ubuholandi bwamwanze. Undi wagenwe ku mwanya wa senateri ni umunyamategeko Evode Uwizeyimana, akaba ari inzobere mu by'amategeko. Ni umugabo uzwiho imvugo ikarishye yavuga kuri politiki y'akarere ndetse n'intambara zibera mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu yari amaze imyaka 5 ari muri Sena, nabwo akaba yarinjiyemo agenwe n'umukuru w'igihugu. Mbere yo kwinjira muri Sena, Uwizeyimana yabaye umunyamabanga wa leta ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko. Yanabaye kandi muri komisiyo yo kuvugurura amategeko, kandi ni n'umwe mu bavuguruye itegeko nshinga igihugu kigenderaho muri iki gihe. Jean-Pierre Dusingizemungu we azwi cyane nk'umwarimu wa kaminuza, nawe yari amaze imyaka 5 muri Sena. Umwanya yari yashyizwemo n'ububasha bw'umukuru w'igihugu. Dusingizemungu yamenyekanye cyane no mu mashyirahamwe arengera uburenganzira bw'abacitse ku icumu, ndetse akaba yaranayoboye umuryango Ibuka. Aba bagomba gutangira imirimo muri Sena bamaze kwemezwa n'urukiko rw'ikirenga, ndetse bakanarahirira imbere y'umukuru w'igihugu. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Mu kiganiro c'abagore. Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri iki kiganiro c'abakenyezi cyo kuri wa gatatu itariki 15 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025. Muri iki kiganiro tuganira n'umugore umwe rukumbi arongoye intara imwe muri 5 zigize Uburundi. Denise Ndaruhekere arongoye intara yagutse ya Buhumuza. Uyu mufasoni ninde? Yatanguye gute ivyo bikorwa vya politiki? Afatanya gute ako kazi no kwitwararika ivy'urugo rwiwe? Inyishu ni muri iki kiganiro mwateguriwe kandi mushikirizwa na Patrick Waso. Atangura tubwira uwo ari we. Denise Ndaruhekere ni jewe, nkaba ndamutswa intara ya Buhumuza uyu munsi guhera ku itariki 3 z'ukwezi kw'indwi ku mwaka wa 2025. Jewe rero natanguye kuja mu bijanye n'intwaro hari muri 2014 ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu, aho umukuru w'igihugu yangena kuba umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Muyinga, yarajejwe ivy'imibano, inkino n'imico kama. Ivyo narabibayemwo gushika mu 2020, aho mu 2021 bihindukiye hakajamwo byo mu biro vy'intara kwa buramatari habaho abo bita abayobozi bishikira, cangenwa kuba umuyobozi mwishikira wa buramatari w'intara ya Muyinga. Niho rero nabandanirije ejo bundi muri 2025 amatora aheze, cangenwa kurongora intara ya Buhumuza. Imbere yuko nja mu vy'intwaro nari nsanzwe ndi mu gisata c'indero, aho nari ndongoye ishure ryisumbuye rya Lycée Communale Kamaramagambo, naryo nyene nkaba narigiye ko mvuye ku ishure ryisumbuye rya commune ryitwa College Communale Buvumbi. Ivyo rero maze gushika mu vy'intwaro byaramfashije kugira ngo nshobore kwiyorienta neza canke gukora ibikorwa ntuje. Amabanga mujejwe yo kurongora intara no kuba inarugo muyabangikanya gute? Jewe rero tuvugana ndubatse, mfise uwo twubakanye umufasha hamwe n'abana 3. Abo bana
babiri bari muri kaminuza uwundi umwe nawe ari mu mwaka wa 11 kugira ngo dushobore kurangura ibikorwa bijanye n'ivy'intwaro neza bisaba ko tubanza uwo twubakanye tubanye neza tukavyumva kumwe kugira ngo n'ivyo mu rugo tube tubitunganya neza ukijanye no gutunganya ivyo mu rugo ubifatanije n'intwaro navyo nuvuga ntisi umutwaro muremure kuko uraheze ukamenya ingene uvyipangako ukamenya umwanya w'ibi n'umwanya wa biriya hanyuma ikindi kiba gikenewe no kwama turiko turagiriranira ibiganiro n'uwo twubakanye ibyo mba mfise nk'amaprograme nkabimubwira ivyihutirwa nkabimubwira bisaba ko nja handi hantu nkabimubwira kugira ngo nawe yumve yuko hari ivyimenya ingene abaranyunganira n'abandi kandi dusanzwe tubana muhira bashobora kuba baranyunganira umwanya mba ntahari. Ingingo mufata nkabura amatari w'umukenyezi mubona abagabo bayikurikiza vyoroshe. Barazubahiriza kandi bategerezwa kuzubahiriza kuko batazubahirije ntiboba bagagaye jewe boba bagaye wantumye nawe ni nyene shubahira umukuru w'igihugu. Ni iyihe manuro mwoha bigeme kugira ngo nabo nyene bazoshobora gushikira ibibanza bifatirwamo ingingo? Nk'impanuro noca ntanga ku bakiri bato kwaruka rw'abigeme n'impanuro zibahamagarira kwiga. Hari gihe ushobora kurondera umuntu afise profile runaka mugabo ugasanga nturi kuramuronka vyoroshe bivanye nuko kuntu urwaruka rw'ubu rudahurumbira amashure ngo biga amashure maremare. Ikiganiro c'abakenyezi cy'uyu munsi kigarukiye ngaha nawo butaha. Rakoze Patrick Waso kuri kiganiro c'abagore tubasubiriyemwo. Amakuru no munsi yagarukiye ngaha ko batashoboye kuyakurikirana marashobora kuyaronka ku rubuga rwacu rwa Facebook ariko BBC News Gahuza canke ku rubuga rwacu rwa internet rwa bbcgahuza.com.